Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Ndabahaye cyane gose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Yesu arabakoze cyane nyemereye kongera kuvugana namwe mu ijambo ry'Imana mu cya kiganiro itegure Yesu araje ikiganiro kikwibutsa ko inzambi zovuga ikiganiro cyama kikwibutsa nanje niyibutsa Yesu azogaruka Yesu Kristo azoza guca amateka Yesu azoza guhana abanyabyaha Yesu azoza gutora bamwakiriye bose abemeye gucungurwa kwabo n'amaraso ya Yesu Kristo abemeye guharirwa ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo abo Yesu ntazobatetereza Yesu azobagirira neza umunsi umwe azobahoza amarira aha mw'isi abantu babiri hari abazohozwa amarira hari n'abazokwama mu marira ndakwipfurije kwama bazohozwa na Yesu Kristo amarira kwama bazonezerwa kuri wa munsi kwama bazokwikangurira ubugingo budashira kwama bazokwikangurira umunezero nshuti mukundwa nyumviriza aha mw'isi turaronka umunezero umuntu akanezerwa iyo habaye ikintu akanezerwa canke turaronka umubabaro iyo habaye ikintu umuntu akababara ariko hari umunezero ushobora kumara umwanya mutoya canke hari umubabaro ushobora kumara umwanya mutoya bivana n'umubabaro ariko hazoba umunezero udashira uzokwamaho kubameye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo kubemeye agakiza kubemeye kuza kwa Yesu abo bazonezerwa umunezero ndakwipfurije kwazoba umunezero utazohera kandi hazoba umubabaro utigeze kubaho kubakengereye ibya Yesu. Imana ishimwe Imana ibahezagiriye uyu munsi rero turasangira ijambo ry'Imana Imana yashize mu mutima wanje ribimwe Korinto ba kabiri ba mbere murantunga igice ca mbere ku murongo wa 6 kuko gushingira intahe Kristo kwakomejwe muri mwebwe bituma mutagira ingabire nimwe muhaza mwiteze guhishurwa ku mwami wacu Yesu Kristo niwe azobakomeza gushitsa kwiherezo kugira ngo ntimuze mugawe kuri wa munsi umwami wacu Yesu amen. Turasange najya ibyahise Yohana igice c'19 nikubita hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga arambya atoyaye sigaho ndumugura no mugenzawe kandi mugenzi wa bene so afise ibyo bagushingira intahe Yesu Kristo amen. Imana bayusenga kwashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu amen. Imana ishimwe niri jambo rero Imana rize mu mutima wanje gushingira intahe Kristo gukomezwe muri wewe intahe niki intahe nibyo kuvuga ibyo wabonye intahe no gushinga kuvuga ibyima ibyo warabonye canke ibyo umuntu yagukoreye canke iby'Imana yagukoreye ni byakubaye ko mu bisanzwe canke ibyo wabonye canke ibyo wakoze. Imana idutabara abafisi ibyo bashingira intahe Kristo babafisi iby'Imana yabakoreye bafisi intahe gushingira intahe Kristo gukomezwe muri mwebwe iyo gukomejwe gushinga intahe kuvuga iby'Imana yagukoreye ibya Yesu iyo bishingira intahe biba biri muri we ubwa mbere na mbere Imana iba yarabiguhaye ntawe ushaka gushinga intahe y'ibyo atatse ntawe ushaka gushinga intahe y'ibyo atabonye ntawe ushaka gushinga intahe y'ibyo atakorewe ntawe ushaka gushinga intahe y'ibyo atakoze. Imana idutabare gushinga intahe
ibya Yesu gukomejwe muri mwebwe. Iyo gukomejwe urarema, iyo gukomejwe uba ufise byinshi. Iri jambo rya mbere rinini cyane, gushingira intahe Kristo, gukomejwe muri mwebwe. Iyo gukomejwe muri mwebwe gutuma mutabatungu, gutuma mutabakene mu buryo bw'Imana, mu by'Imana, mu by'impemu, gutuma mutaba abatungu, gutuma mutabakene, bituma umuntu aronka ibyo ashingira intahe. Iyo Imana ikugize umutunzi, iyo Imana iguhaye, aha twabonye mu bya Yohana ngo abashinga intahe, abafise intahe bashingira Kristo ngo bafashwamo na mpwemu yera, bavugishwa na mpwemu. Ntawe ufise ibyo ashingira intahe Kristo, ntawe ufise ibyo yakoreshejwe n'Imana cyangwa Imana yamukoreye akabishinga intahe akabibwira abandi atabakoreshwa na mpwemu yera. None rero abantu b'Imana, turakwiye kuba gushinga intahe bya Kristo bikomezwe muri twebwe, byaguke, bibe binini, bigira aho bishika, bigira ico bifashisha abandi. Abafise intahe bya Yesu bafasha abandi. Hariho abantu rero usanga bari mu ishengero badafise ibyo bashingira intahe Kristo. Hariho amaze iminsi mu ishengero, hariho abakora ibikorwa by'Imana badafise ibyo bashingira intahe Kristo. Iyo bashitse ahantu bakavuga ngo wari umukizwa, bikamutera n'isoni. Usanga ari umuririmbyi, usanga ari umukozi w'Imana, usanga ari umusenzi, usanga amaze imyaka myinshi mu rusengero adafise ibyo ashingira intahe Kristo. Iyo ufise ibyo ushingira intahe Kristo, ubufashwa na mpwemu, uba uri mu buryo ubukoreshwa na mpwemu. Iyo ufise ibyo ushingira intahe Kristo, uhesha icubahiro Imana, uba uri kuragura ibya Yesu, uba uri kuragura ibya Yesu mu bantu, uba uri kuravuga, ni ukuvuga uba uri kuramamaza ibyabaye bya Yesu. Amen. Uba uri kuravuga ubutumwa bwa Yesu. N'iri jambo muri make nshuti mukundwa, ufise ibyo ushingira intahe bya Yesu ukayibwira abandi, uba uri kuramamaza ibya Yesu, uba uri kuramenyekanisha ibya Yesu. Twebwe rero turi ambasaderi, twebwe turabo kuvuga ibya Yesu Kristo, twebwe turabo kwamamaza ibya Yesu. Hariho abo Yesu yakoreye ibintu, hariho abo Yesu yiyeretse, hariho abo Yesu yahaye agakiza, mugabo atariko barashingira intahe bya Yesu. Imana idutabare. Usanga ari ibinebwe, usanga ibya Yesu babyibikamwo, usanga ibya Yesu babyigumitsamo. Oya, twahawe ibya Yesu, twahawe ku bya Yesu. Ndasubiramo, twahawe. N'ijambo ry'Imana ngo wewe Yesu yagiriye neza, ntubyigungane, bibwira abandi. N'iri jambo iyo bikomejwe rero bya Yesu bifise agaciro muri wewe. Ibyo Yesu yakoze bikagira agaciro muri wewe. Ibyo Yesu yakoze igorogota, ibyo agakiza Yesu yaguhaye, iyo gafise agaciro muri wewe, bituma utaba umutungu, mve, bituma utaba umukene mu by'impwemu, bituma utaba umushomeri, bituma ufite ubutunzi mu bya mpwemu. Ndumva no gusaba ngo ibya Yesu bikomezwe muri wewe, bigire ikibanza muri wewe, bigire inyungu muri wewe, bigire umwanya muri wewe. Ibyo gushingira intahe Kristo bibe binini muri wewe. Abantu basigaye benga ntibakimenya agaciro ko gushingira intahe bya Yesu, ntibakimenya agaciro ko kuvuga ubutumwa, ntibakimenya agaciro ko kubwira abantu ibya Yesu. Imana idutabare. Iyo ngo bikomejwe muri yo kabikibanza, ngo Yesu nawe aca kwegera, bituma gutaho umutungo, kandi niwe azodukomeza
tukiri mu vyiwe, tukiri mu gikorwa ciwe. Ni Yesu adukomeza, ni Yesu aturinda, ni Yesu aduha ubushobozi, ni Yesu atugendera. Yesu yavuze ngo ndi kumwe namwe gushika ku mpera y'isi. Umve, abariko barashingira intahe Kristo, abariko baravuga ubutumwa bwa Kristo, abariko baragomba ko ibya Yesu bimenyekana, abariko baramamaza ibya Yesu, abafise imyanya y'ibya Yesu, abafise imyanya yo gushingira intahe bya Yesu, ngo ni Yesu abakomeza. Yavuga ndi kumwe namwe gushika ku munsi w'iherezo. Amen. Rero si jewe n'ijambo ry'Imana rivuga ngo azobakomeza gushika ku iherezo kugira ntimuzogawe kuri wa munsi. Abariko barashingira intahe Yesu Kristo mukuri unyumve neza muntu w'Imana ndagashize. Abariko barashingira intahe Yesu mukuri, abariko baravuga ijambo ry'Imana mukuri, abariko baravuga ubutumwa bwa Yesu mukuri, abariko baramamaza kugaruka kwa Yesu mukuri, abariko barabwira abantu kwihana mukuri, abariko baragomba ko ibya Yesu vyamamara mukuri, abaratwa ishinga nuko ibya Yesu bishika kure mukuri, bejejwe bafise umutima utabagiriza ikibi, kuko ariko bakora ibya Yesu, baravuga ibya Yesu bafise inyungu zabo, bagomba ubutunzi, babifise iyindi nyungu yabo y'ubutunzi. Abariko baragira amashengero bayonda nk'ubutunzi, kudandaza. Imana idutabara. Abariko baravuga ibya Yesu bagomba kudandaza, abariko baravuga ibya Yesu bafise izindi nyungu zabo. Ariko ndiko ndavuga abantu ibya Yesu byakomejwe muri bo, bafise intahe bashingira Kristo muri bo, bipfuza ko ibya Yesu bitera imbere mu kuri, bafashijwemo na mwemu. Abo ni mureme, abo Yesu arabakomeza, abo Yesu arabashigikira, abo Yesu ababa hafi kugira ngo kuri wa munsi, amen, ntibazogawe kuri wa munsi. Ko bakoze arabizigirwa, ko bakoze bagomba inyungu ya Yesu Kristo gusa, ko bavuze ubutumwa bagomba inyungu ya Yesu kwigaragara, kw'inyungu ya Yesu Kristo, ko babwiye abantu kwihana, ko babwiye abantu bagomba inyungu ya Yesu kwigaragara, apana inyungu yabo, mugabo inyungu ya Yesu Kristo kwigaragara, ko abantu bihana kugira ngo habe inyungu ya Yesu, ko abantu bakizwa kugira habe inyungu ya Yesu. Abo Yesu ngo azobakomeza kuri wa munsi, azobazigama bashike kuri ntibazogawa, bazoronka impera, azobashitsa ku kugororoka, azobashitsa kuri wa munsi w'inzamba. Imana ishimwe cyane. Abo baraziga, abariko barakora bejejwe, abariko barakora badakora n'ibyaha, abo baraziga impera itagabanije, baraziga kuzonezerana na Yesu kuri wa munsi. Imana ishimwe. Niri jambo nshuti mukundwa, gushinga intahe kwawe gukomezwe, ibya Yesu bikomezwe muri we, ibya Yesu byaguke muri wewe, ibya Yesu bigira ikibanza muri wewe. Byagize ikibanza kwa Petero, byagize ikibanza kwa Stefano, byagize ikibanza kwa Daniyeli, byagize ikibanza kwa Yosefu. Nawe bigira ikibanza, bitume Imana yo mwijuru izoguhemba kuri wa munsi, bituma Imana yo mwijuru izokugirira neza. Amen. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Amen. ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera.